yuko ushira mugerageza gushira mu ijwi rya Big Fizzo ati ngo rujya ngo nurumogi gwinshi abayanyoye Sadbi nawe agaca yishura ati ngo nizirya ngo make ni ngo yitera ishinge ibintu nk'ivyo kameme nawe urumva ko ibintu nk'ivyo yabiba bikwiriye kuja mu butungane banza ni urufise kwa Fizzo na Sadbi wana dossier zabo ndazifise yego kwiye none bazotangura kuburana ryari ahubwo nabandi bamaze imisi badepoza tuzobabwira itariki ya nyayo je nta murimvyi numwe mfana ndifana gushika igihe ndengegwa Tylo Sixer yazo kwifana wana mani je nzokwiha amafana menshi sana iyo convocation Sadbi yarayibonye canke Big Fizzo yarayibonye basanzwe babizi bakashobora ziha basanzwe babizi msaza basanzwe babizi kweri ibintu bimaze imyaka myinshi mani kandi urubanza rwabo rwari rumaze igihe runini rudepoje gusa yasigaye ko umuntu arukorera umuntu ariko aratugora muri industry twararambiwe amabifu yabo bro umuntu ashaka kwisorera indirimbo yiwe y'urukundo imeze neza kaza wumva bateranya amajambo wayisohora ewantu kabura n'abantu bayiraba kubera ikizo nduru zabo urubanza rwa turona nasikiye rucema ndavuga ati bashaka bambambishe muri umunanje kwe ndamubambe kwe ubucamazi mani ubucamazi ati banza mu ndindire ariko mu nyuma bamwe nyene bariko barasaba urubanza nabonye baba benshi mu makomenti bamusabira ikigongwe hari abantu bibisuma urumva hari abaririmbye usanga biba ugasanga yamayiba bama bamukubise Bonjour mesdames et messieurs les fans de Buja Flavor. This is Bujahit TV, the number one channel of this industry Buja Flavor. Chakinyamakuru cy'amakibazo nabashavuga muri industry Buja Flavor. Nguko tuma tubikora reka tumaze dukengurikira Imana hamadusura dukengurira n'abagwe bakunzi ba Bujahit TV. Right now mumbona ndi mu gisagara cya Bujumbura ni mu Carama hano bita kuri pancarte. Naje kurondera umuririmbyi abishoboye cyane novuga umuririmbyi abikora neza cyane ndamufitiye amakuru menshi nifuza kumubaza. Bo bisa nuko twavuganye acambwira yuko atari wabo ariko ahantu yambwiye ko za kumusanga bo ndi sûr et certain ko nza kuba musanga kandi turaza kuyaga vyinshi fite amakuru menshi ndamubaza mbega wibaza ko ari nde ni mutoyi wa BainTuro nazi ibintu aheruka gukora novuga biboreka nundi umenyesha amakuru mugenzi wacu ibintu bagize murabibona mbo bari mu nzira yo gusaba ikigongo mbega wibaza yuko mu muryango kuba BainTuro bavyakiriye gute mbega mutoyi yo bivuga ku iki wibaza yuko uwe wayo wegere novuga BainTuro cyangwa umuryango wa BainTuro wibaza ko bavyakiriye gute ni Tylo Sixer kandi nyene urazi ari indirimbo aheruka gusohora avuga yuko Big Fizzo na Sadbi ngo mubutungane ngo nuvuga yuko ibintu nyene aririmba bisa nuko Big Fizzo na Sadbi bari mu butungane kubivanye n'amajambo baterana novuga bagerageza kuvuga mu interview atandukanye yagerageje arafatanya yose acashira mu ndirimbo imwe avuga yuko Big Fizzo na Sadbi mu butungane mbe wibaza ko yashize kuvuga iki yashaka gushika ku iki mbega wibaza ko aza kubisigura gute reka reko mure tuje kumuraba hano yatubwiye tumusanga tugerageze tuvugane nawe bitemaze biraza neza muraze bakunzi ba Bujahit TV Bujahit murayitse Geisi bakunzi ba Bude reka kumureka tuvugane kwanza n'abacha bari ngaha bite safi biraza neza twashi ni sawa safi aha turi he Charama murashobora kuma iminota mike ngacangaruka tugera ikigani nta shida uri ngaha nyene Geisi bakunzi ba Bude turaza kubandanya ini part 1 reka ngubure ndero umujama turari ngaha canza tugera ikigani sivyo none fresh motara bikwaye uko bien Geisi bakunzi ba Buj Tylo Sixer vipi bro uko sawa hola bimeze gute man je ndashima papa uriwe nga yewana je niyo mpani poye kwe yari yambwiye ko nza kumusanga ngano ndamubonye vipi sasa man ya je meze fresh mtamu ya gitondo kuri ngaha manga Tylo Sixer mbana jinga nyene ko ngatangawizi tu nka kurya umunanwa kayiko mu gatondo kubera kamfashe mu mihogo kubera ndakunda gukorora sometime ya nibaza ko iyo nkoro itegwa niki Tylo Sixer iyo nkoro je pense kiva kuri flow za atari mazi misi ndiko ndacana msasa ngati mu butungane ya je kawaida mwino misi banyita nyiro butungane ya Big Fizzo na Sadbi mu butungane na cyane cyane Yes kubura turaza kuvugana byinshi urazi navuze muri introduction turaza kubimubaza byinshi Tylo Sixer araza kudumanya twitwa peste wonge basi ya bro reka tuduge aho hejuru niyo hameze waruvuye ya nari mvuye tuje nishikira mu ruganda indani tubakampa OG nk'umusaza kabisa Tylo Sixer basi ndi uko mbele bakunzi ba Bude turi kumwe ni hasa rya Turo BainTuro Tylo Sixer umuryango w'abaririmba afu umevaa kanzu
kwenye timba. Bro umetokelezea. Mara kwanza naona style bro. Mara kwanza naona style kabisa. Tunajishimamia zetu hapa. Kesi bakuzi ba Bujahit TV novuga ni Tylo Sixer yagerageje kuduha umwanya nko yaratubwiza kumusanga ngaha nyene mbega boro bayita gute maniga. Hano hapo urazi ko nanje ntazi ngene hitwa gusa jenzi kari kuri pancarte tu aha nyene bayita kuri pancarte ego kwe yes ni Tylo Sixer rero mubona yuko yaje kwinyira gatanga biza kubwira yuko ngo kenshi akunze kugwara inkorora mbego bibaza ko inkorora itegwa niki yo bari corona bro gwaye corona ngamana ya man jari ibintu by'ibigwara bitamfata papa corona nisho gufata rero ntago byokunda nama ni protege Jesi bakuzi ba Bude mbego bibaza ko Tylo Sixer kibazo ca mbere nifuza kumubaza ni giki haruka gusohora indirimbo ati mu butungane bro why mu butungane kwanza maniga ya bro generazanye ubutungane ubu unye abantu bazoza batuzanira amatati induru nyinshi kuza tubashira mu butungane umwe wese azana ibirego vyiwe tumwumviriza hama uwo ntahe kubita mu gahanga tunawe kandani ya turumva yuko ushira mugerageza gushira mu ijwi rya Big Fizzo ati ngo rujya ngo nurumogi gwinshi abayanyoye Sadbina agaca yishura ati ngo nizirya ngo maki ni ngo yitera ishinge ibintu nk'ivyo kameme nawe urumva ko ibintu nk'ivyo biba bikwiriye kuja mu butungane ariko bw'umuziki ya none urishira ko Sadbi yaravuze Fizzo nawe yaravuze Sadbi ya bayiko barabwirana ya ni Tylo Sixer ni giki ubona yuko bokora Tylo Sixer kubwawe kuvuga ati baje mu butungane mbwo bu butungane bw'umuziki burahari gamaniga ya butungane burahari ni genda buyoboye ubu banyita nyiri ubutungane ya ni urubanza ni urufise kwa Fizzo na Sadbi wana dossier zabo ndazifise yego kwi none bazotangura kuburana ryari ahubwo nabandi bamaze imisi badepoza tuzobabwira itariki ya nyayo ubwo butungane umuntu azosamba gute Fizzo azosamba gute Sadbi azosamba gute kubwawe ya ibirego mwaravyumvise umwe wese cyare gundi ya twarabibashikirije imbere ko duca urubanza twarabanje kwanza turavuga ati general babarira basi marshal babarira basi general turababwira wiyunge mugane twabona bibandanya bigira uku ewana intaye zocisubira kandi sasi hama intaye bakubite mu gahanga none go rubanza ko twumva rusa n'urugoye ga Tylo we bizokorohera gutega maniga bizonyorohera ningabira n'Imana hamaye guca amamanzi ya yes kumbre karakabiye gusa gato narifuje kukuvuga ati mbega kigano kiza kwimeze gute ni gatoye gusa reka turaza kubisubiramo gatoye ni Tylo Sixer warugeze igihe kinini udasohora maniga wari mu biki ga bro ya school yari yantwaye cyane ishure ryari ryamfashe byarangora cyane gukubita igihiti ejo mu gatondo nzinduka ku ishure nini na nini ukacusanga mbona kumengo ntiharagera kwanza ko ndabikora bego ariko guhera ubunye nayajeje ishure ni hit after hit ya urabona ko izo hit zawe zizofatisha gamani zizohabwa ikibanza ya bro urazi kintu nashaka ndakubwire abantu bambere bapfira ku kintu kimwe mu gukora igikorwa bizeye yuko hariho umuntu azotuma gitera imbere jewe ubu unye abamfasha ndabemera kandi ndabaha respect ariko hanini sinkora igikorwa nizeye ngo naka nkora igikorwa gifise ubunifu gifise creation ku buryo uwucumvise uwo ari we wese ashobora kugipromotinga no kuwundi muntu yeah yes ku buryo uwucumvise wese ashobora kugipromotinga no kuwundi muntu no kuvuga ati ni igikorwa Tylo Sixer gira gisohore aba yabanje kwitonda fresh nditonda cyane yes ni Tylo Sixer ariko turamumenyereye mu ndirimbo agaririmba wenyene Tylo Sixer collab kwanza sugani bro nakubwiye umuziki ngira ntangurane nawe ariko ndanawe kwibire nakandi ndakuvunira kandi kagohe je sindi umuntu yizerera mu makolabo cyane je ndi umuntu yizera yuko nshobora gukubita igisasu igihugu cyose kikanyeganga ndumwe kandi suni bigiye ku igisasu indirimbo imwe ikaba hit nuvuga igihugu cyose kikanyuganga uruvuga kubera bwa Tylo Sixer yeah real man yeah winga bufise gamana abandi badafise n'ubwa papa je ndakubwiye ibintu biri nyuma indirimbo ngiye gusohora hoho nyuma y'ubutungane hari indi ndirimbo yitwa ati basengahe ya ndabamenye banga basengahe iyo ndirimbo mukazokumva yasohotse uzobari yafadoce yiruga kuri YouTube yumva kuko azoryoherwa cyane ya basengahe ni indirimbo mbe aririmba baririmbye cyangwa arimba abantu bameze gute ni surprise bro ya burya ikintu cyose iyo umuntu mugiriye surprise biramuryohera cyane gusumba iyo umukoreye ikintu yarakizi
Yeah. Tylo Sixer uvuga yuko ati wewe izo ari surprise novuga ku mufana no ku mukunzi wa music. Ya urana ubu nkora indirimbo zifise zisosa. Ya ndirimbo udashobora kumviriza rimwe. Ya ndirimbo wumvise ugumushaka kandi kuyumva kandi aho uciye hose. Biguma bituma wumva ikintu gituma ushaka kumva ya ndirimbo kiyikwibutsa. Ubu nizo ndirimbo nkora. Yes, ni Tylo Sixer ubwo ati ni za ndirimbo bakunze kuvuga ngo zugiye kinini ngo zizokwama ibihe byose. Zizoramba indirimbo zitwika. Indirimbo zihabura. Ndazi ariko yadukurikirana nganyene tu kuri channel ikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Nibaje muri research bandika ati mubutungane iryo ryonyene riramaze ibisigaye baca babongera kabisa. Genda ruvuga kuri YouTube channel ya Tylo Sixer sibyo ga bro? Yeah. Tylo Sixer. Andika ko Tylo Sixer kuri YouTube cubona indirimbo ati mubutungane, urabona ko cover ariko Big Fizzo hamwe na Sadbi novuga bamwe bakoze kuvuga yuko ari bo bakomeye muri game gamana, uravyemera kwanza? Je ndavyemera msaza. N'abasaza old brother. Aba legend bajya n'abantu bafise ico bamaze gukora bashitseko ariko ntibisigura ko byahagaze, twese turi mu nzira ya Yes, byose biri mu nzira ngo nawe nyine ari mu nzira ariko araja muri ya ntumbero yabo nyene bajya ba grand frère babiyo sivyo naga bro? Yeah. Yes, ni Tylo Sixer kibazo nca nifuza kubaza ati mbega vya bindi bavuga yuko ngo Tylo Sixer wewe ngo arashobora kuba azohengamira muri ubwo butungara akahengamira Sadbi ngo kubera yuko BainTuro ari muri Empire mbe turumva ko yaravuyeyo basi ko yarigeze kuba muri Empire bro, ni humva ko uzoba uri kurahengamira gamani kandi uri petit frère wa BainTuro ga bro? Jewe ntago ndumufana wo muririmbyi numwe, ndi self made. Jeje nyene ndifana gushika igihe ndengegwa nkava home nkagenda ahantu kwigurira akantu nkanywa nkiha akanyobwa nkavuga ati msaza ndakwemera. Jewe ivyonye byo buba nkufana naka canke naka ntibibamwo kiretse dukorana naho twoba dukorana kandi je nta nubwo ndumufana maze imyaka myinshi ntari umufana, je ndumu official artist. Ya je nkora ibintu uko biba biri sindaba nimwe ngaho wemera muri game ushobora kubufana. Man, je nukuri nta muririmbyi, je nta muririmbyi numwe mfana. Reka ndakwereke umuririmbyi jewe no fana nuwo ngiye kuba mwino misi muzobibona. Tylo Sixer yazo kwifana. Ewana man, je nzokwiha amafana menshi sana. Yeah. Kabisa nzokwiha amafana menshi. Gesi wakozi ba Bude ni Tylo Sixer akubwira yuko wewe ngo naho hari petit frère wa BainTuro nashobora gushigikira Empire nashobora gushigikira Sadbi sivyo ga bro? Yeah, ntago nshobora kubashigikira kubera ibintu ngo bari mu makosa no kuzana intaye tukabakwita muganga tunawaweka ndani mu gihe urubanza goba rwabadomye ko kari bafise amakosa. None ndi abitwariye kwanza. Man, abakunzi b'umuziki ndundi barasaze bararengegwa abo muri Empire abo muri Band Boy ati Tylo umaze igihe ati twaguheruka kera utugirira ibintu nibi naho nyene bitaje kugenda neza ariko ntacyo ati nta kuntu bano bantu ducira urubanza rwabo nabanje ndabaha gasopo ariko ubu nzoca urubanza rwanyago nzobabwira ati naka ubari mu gasho. Nubwo novuga iyo convocation Sadbi yarayibonye cyangwa Big Fizzo yarayibonye? Basanzwe babizi. Basanzwe babizi msaza, basanzwe babizi kweri ibintu bimaze imyaka myinshi man. Kandi urubanza rwabo rwari rumaze igihe runini rudepoje gusa yasigaye ko umuntu arukorera. None Big Fizzo umaze kuma convocation cyangwa Sadbi yakwishuye gute yakubwiye gute? Oya je man, je ndo mucamanza. Abakunzi b'umuziki nibo bambwiye ati korera ki bakampa ibirego. None nta birego mfise garasta mu gihe ya none ni wumva ko bajyanuka kawaida abantu babitwari. Ya ni wumva ko bajyanuka kawaida bakwiriye urubanza nk'umuntu w'umurapere bro. Ndavyemera ndavuga ndavyemera ariko nifashiza kuvuga ati nkawe bagwaye convocation uravuga ati kwa nisa banyitwariye uribaza ibibazo gacu telefone ukabaza mbe Big Fizzo yavyakire gute Sadbi yavyakire gute? Ya kandi ikindi horaba hajya hari mu butungana ariko ntago baciriye urubanza bariko bahabwa gasopo. Ya urubanza rwagenze gute rero muri mari? Urubanza twararuraje ntabyo wumvise uzumvirize neza muri lyrics zijya ndimo. Urubanza nuva yuko rutabaye ruzobandanya turindiriye hagire ubusubira kandi kugorana. Induru je nama nabivuze twarazirambiwe kandi mu gihugu cyacu hari ikintu cyari kibuze kawaida imanza z'ibintu by'amabifu bicirirwa mu butungane bwa hip hop. Kawaida kwiye kuba rapere apana bimwe byo gutinya canke gucijya nino tudomeko umuntu ariko aratugora muri industry twararambiwe amabifu yabo bro.
umuntu ashaka kwisorera indirimbo yiwe y'urukundo imeze neza ukaza wumva bateranya amajambo wayisohora ewana ukabura n'abantu bayiraba kubera iki izo nduru zabo ariko ubu unye nuguswana twamatuba indirimbo z'urukundo barareke kuzisora gatereka kumbe tuje muri rwa rudubi natwe ubu nagiye muri season yitwa ubutungane bagiye kumbona umuntu wese ari mu industry ibuguma none ndakubaze bro ntago guma mvinduru ngaba DJ ngaba aririmbyi reka nzobakorera urubanza uzobibona aba DJ n'abanyene bagiye amajewe urubanza ewana none ndaguhendera iki nkuko rubanza kwa aba DJ n'abaririmbyi uzoruca gute man kunumva ko bigoye ico tubibaje aba DJ batanga inyushi zitandukanye abaririmbyi bagatanga inyushi zitandukanye ushabibona niho rero uzocubonera ko ndi umurapere yiyemera ya nzoruca kandi uzoryoherwa kandi turumva ko babaririmbyi nyene ruko ravuga nabo nyene basanzwe bari muri rwa ruhande rw'abaririmbyi ya hari bafite dosiye zibiri rero mvuga muri nuzanya muri mucamanza bwiwa ya kandi je buri giyo ndiko ndaca urubanza nka kujya nabigize mu butungane ntago nshika ndoma ko ngo naka naka ndakubwira amakosa yumwe ibyo bamwagiriza n'ibyundi bamwagiriza komsa ubwenge akumviriza aho yokosora ahatoye agakosora bimunaniye naho ewana tukamushengeza none kumushengeza none dufate Sadbi canke Fizzo ni yagwa mu ikosa bizogenda gute uzobahana gute ingene tubahana urabona barashize ko maminote tuca tubwira abarundi bose iyo bava bakagera n'abari muri diaspora n'abari buraya n'abari mu bindi bihugu urazi ko muziki ugera kure komsa bakumva ati umuntu ahora azana induru n'uyu unye ya akamenyekana ni Fizzo canke Sadbi ya tukabaho tumuzi agacahanwa gute rero agacanwa gute none we ntubizi abafana bavuye ku muririmbyi ingene bigenda hari gihano gisumba ico ku muririmbyi umuririmbyi umufunze ariko abafana baguma bamufollowinga kubyati nta ngorane ariko abafana bamaze kukuvako nawe cyo wumva ko mufati rero umuntu rero inta izo kwita ku gahanga gati ya Fizzo na Sadbi abafana bose bazocamuvako bazocamuvako of course none moguma bashigikira umuntu garasta guma atubuza amahoro gamana yeah ati rero bisigura yuko rero muri abo babiri umuntu azotsindwa muri urwo rubanza azokwa kwa bafana biwe bose hama asigara wenyene ama 6 zimuherane hama acakarike rero ari nyene atabafana acakarike kuko burya iyo ufise abafana niho biva kuguma utera induru uvuga ibintu bitagira akamaro ariko mu gihe badahari uca wibuka ko none nga Tylo Sixer none dufashe nk'ubu Sadbi aratsinzwe kandi tuzi ko Sadbi ari mu bamwe bafasha grand frère wawe Sadbi ni acakarika nawe numva ko grand frère azobashikira gamana aruzoshugira akakantu ko gupenga amaga bro oya sice onye bro urazi ubugiki ari ikintu abantu batazi mu gihe Imana yateguye ko uzotera imbere uratera imbere ata muntu numwe agufashije sivyo kandi urabona nk'ubunye harashobora urabona ko nta muririmvyi numwe w'umunyamerika arazi hari gihe nka Jay-Z yoza mu Burundi agashika kwe hamugaje usanga agiye ansinyishije muri Rock Nation canke Rose canke Lil Wayne canke Kiminage akaza tukagenda duteye collab canke 69 kubera ariko deste Imana ibarayipanze mani ntibisobanura ngo bagufashije ngo uzoca utera imbere ko yagufashije atari deste yiwawe nimba iterambere ry'umuntu Imana ari gupanga yetegerezwa gushika Jay-Z akakubwira ati bisigura yuko naho Sadbi ariko arafasha BainTuro naho Jay-Z yoza bisigura ko yaramfashije ngo Jay-Z yamushimye gusa azomusinyisha tu azomusinyisha of course Jay-Z ni Tylo Sixer ava mu muryango wa BainTuro baby bro BainTuro gute muravuganaga bro twereka kuvugana no mu brother Garasta bijya boro byamushikiye gute muhira mwavyakire gute bon je bijya ntacyo no bivugaho kinini no kubera ujya n'umuntu amaze kugira uburongozi arafise habarizwa bon ujya ni brother mu bintu vya vie privé ariko mu bintu vy'akazi ntago mba ndi proche yiwe cyane kubera umva n'akazi shobora kuzanga nkavuga ibintu anko nk'umu artiste nkica brand yiwe cyangwa nkagira uko nkavuga ibintu ntazi kuko ibintu bijanye na career yiwe ntavyomenya biba bizi management yiwe nawe hanini ngene kumenya ati mbe muhira mwavyakire gute mubibonye abari bisanzwe tu abari bisanzwe me ariko si bisanzwe tubona BainTuro n'abanyana aritahura ko yagize ikosa gamana ko rasaba ikigongo ucubona ngira nk'ibisanzwe ga 6 ya agenda bibona nk'ibintu biri easy sana bishobora gushikira umuntu wari we wese sibyo kuko urazi ntawe bidashikira urumva gusa ukuntu kaya ka video kagiye nivyo bihara ukuntu kubera bivanye n'umuco wacu nga mu Burundi ariko ko yasabye sorry is good nanje naramubabariye msaza irega byarantengushe nako ndimvira ndamucira urubanza ga msaza
Mushira ubanza kora kanya ka video. Man. Jabana fitira na. Wene nuona kano bagumye barekrama ari benshi gamsa. Barambwiye ati curu rubanza ndavuga. Ske imana urubanza kwa turona na ske rucema. Ndavuga ati bashaka bambambishe muri umunanje kwe ndamubambe kwe. Ubucamanza imana ubucamanza ati banza mu ndindire ariko mu nyuma bamwe nyene bariko barasaba urubanza nabonye baba benshi mu makomenti bamusabira ikigongwe ino nino gushika n'igihe nanje numva ikigongwe ndavuga ati umuntu yagize ikosa baramucira urubanza nbari ikosa yagize agashengezwa sawa reka dosiye we niyashikirwa tuzoyuburura ntagwa nkora urimo msazi urubanza uzorusha gwa turona na SK ndabibemereye mbega icoge wibaza yuko bizogenda gute ni turo azo ari mu ikosa cyangwa na SK azo ari mu ikosa cyangwa bose bazohanwa aho rero niho nsumbira abandi bacamanza Yes, ni Tylo Sixer kugira yuko urubanza gwiwe ni so bad. Yaga. Yes, kugira yuko we urubanza gwa Fizzo na Sadbido seni wazifise n'urubanza gwa Turo hamwe na SK ni warufise. Zuranyita nyiri ubutungane. Nyiri ubutungane. Ubutungane bw'umuziki. Bw'umuziki navuze bw'umuziki. Navuze bw'amategeko y'igihugu ni bw'umuziki. Bw'amategeko y'igihugu turabubaha twese turi munsi yabwo ariko bw'umuziki hawan n'ubusho buriko burubakwa hari bwamaze kurangira bwo kuzandashiramwe baririmbyi canka abantu bari muri entertainment bashaka kwigira ngaha abantu sinzi niyo basengera mani mwitegura indirimbo shasha yitwa ati basengahe mwino wiki ari gishora gusohoka ama ndakubwira ikintu msaza bon je ndafise okungene nazanye ikintu gishasha nashaka nce ngene ndakibwiye n'abantu bon je mfise systeme kumwenye nakubwira kimwe mu byo ndiko ndakorera ko mwiki gihe meje ishure chaîne yanje igiye kuba nka TV online urumva y'indirimbo braza kundwi indirimbo kuko hari amakosa menshi cyane nkeneye gukosora mbwira abantu babe ready hanyira ubutungane n'ubwokora buri gihe msazi hamari imanza misi yose abitwara misi mama bari misi baboneka mu ndwiro tuzoza duca urubanza rumwe bazobe bari ready baja kuri channel yanje ya YouTube bazoza basanga indirimbo kandi imeze neza mtama Yes, ni Tylo Sixer kubwira yuko misi yose kuri YouTube channel yiwe kuri yitwa Tylo Sixer azo kwa mari umuvuga abantu bose azo kwa macira urubanza bicije mu muziki yego cyane n'urubanza gwa turona na SK tugwitega hajya nyene bro cyane gose Fizzo na Sadbido tugwitega hajya nyene ka bro ewana wumvise ngintaye yasubiye gusasa azoba ari barazito ari umwe azocafungwa mbega Jackson arivuze kubaza ati mbega nk'amategeko cyangwa nka wewe nk'ibihano bihari nk'umuntu yoba yakoze ikosa nkarijya rya turona na SK wibaza ko yofungwa igihe kingana gute bon hari abantu nshobora kuvuga amategeko ubunyene bakaca batangura kugira kwijajara atiri ntaco ryongira kubera hari abama nimba ari inkoni baba bakubiswe braza hari abantu bibisuma urumva hari abaririmbye usanga biba urumva ugasanga yamayiba bama bamukubise hamwe mvuze ati ni akora ikosa iriniri tuzomukubita inkoni jana acavuga ati izo nta nakimwe akaca sarira ico kugira nawaze mu butungane ariko mu butungane haje bajya abantu batera ingorane nabo nyene ubwabo batavyitayeho me bakibagira yuko baba ariko batumena amatwi ya ibihano muzovyumva navyo navyene birihaga ni vy'imyaka canke ni vy'imisi ni ibihano bimeze ukuntu mani ni ibihano by'umuziki nyene Jayisi bakuzi ba Bude turi kumwe na Tylo Sixer arashobora kugira akapela kidogo ka ubutungane it's your boy Tylo Sixer General babarira basi Maresha babarira basi General je ndibaza kukana uko nyene karamaze msaza kubera irya ndirimbo sinzashaka kuyikura ubusugi mta ya ndirimbo bisaba nazara yumvira kuri YouTube kabisa bagene kuri YouTube channel yitwa gutubibutsa kandi gamaniga Tylo Sixer Instagram yitwa gute uko nyene Tylo Sixer Facebook yitwa gute Tylo Sixer no kuri WhatsApp nuko nitwa kabisa Tylo Sixer urakoze cyane merci beaucoup Beni ni kumure nk'abantu baba bashaka kwitwara nabi kumure batari bazi ko ari ubutungane wowe utari bunyeri ubutungane gikubabwira nagira mbwira abantu ko industry giye kuryoha hamasaba baririmbyi tugira ikintu bita ubonifu
creativity je nina crea ikintu nkagikora kigacamwo ntuze kunjija ntunyime content hari umuntu ashobora kubona wa crea ikintu cyaciye mwari ugaca usanga shaka kukigira big deal nka umengo sinzi nine na nine babizana mwinzigo reka industry yacu tuyikora iryohe hamwe umuntu atari kumviriza umuziki murazi nyuma kidogo TV online stars munumva imiziki gusa ntago byari biryoshe ariko uno musarama TV online ariho comedy ariho nini je nanje rero muri rap brother none we nubona ko rap y'u Burundi umengo ntagiryoshe mvugisha ukuri bivuge kwanza wewe vuga ati ntiryoshe banzu bivuge abarape barakora ariko ntiryoshe msaza kuryoha wo vyita gute urazi aho rap iryoha rap nico kintu ca mbere kibama ama challenge nta ndirimbo isanzwe itambika yoza guhitinga canke ivugwe ko cyane gusumba indirimbo y'umurapere ntikibaho kwisinzima umurapere n'umuntu akubisa kubita ariko twarayibonye mu rap abarapere benshi bazikora ibikuri ku mutima bya big face novuga master ya Fabi Love turazibona mani zira trending asa ni nkeho acufata iki gihugu cyose umbwire yuko zina remix birana biko refresh zina remix urumva ijya sinzi uko no vyita bon hariho indirimbo za hip hop usanga nyene zimereye ukuntu kuko nk'igizina ni hip hop ariko tu ntago ibabaza urumva kubera urumva ni ibintu iyo kudisinga ibintu by'ubwenge bifise imico myinshi ushobora gutungane nyene ni byinshi sana n'abandi barapere nibige bakreye kugira tuzana ibintu hamwe usanga kwirigara mwisi tumuntu ariko aravuga ati kweri tujya mu rapere yanyemeje yes nizire ko mu gushira inahe novuga ikwiye guca canke ko inkoni zo kwita ku gahanga nizere yuko tuzoyibona muri clip video na cyane braza video y'ijya ndirimbo mana we Sixer akoze cyane Sixer merci beaucoup man Yes bakuzi wa Bujahit kumwe Tylo Sixer akoragereza kudusigurira neza nivyerekeye clip video yiwe ukuntu bizogenda n'abantu bazohana ukuntu bizogenda n'ibihano bizobafatira ni Big Fizzo na Zadba kubwira yuko ngurubanza gwe ni warufise hamwe n'urubanza rwa Turo hamwe na Naske n'ibintu bagize aka video katurundize murayibonye yes tuzosubira rero inshallah imwe bikunze on the mic Baini Band camera Juma Jux professional hibagirwa subscribe bye